Mwaramutse iyindi mpanuro ivuye Dubai iti shalom shalom semerera jewe damu n'habitude sinkunda kugira amakomantere ariko social media ndayikurikirana cyane kandi na wewe ndagukurikirana 5/5 yaba kuri page ya semerera yaba ku kavaziko ndabibutse ko bise na YouTube channels zibiri nyene semerera niyo nkora ko vyinshi cyane kabuka rero nagomba ndagusabe usemerere kuri iki kintu jewe ndamaze imyaka 2 iburamwo ukwezi aha Dubai maze kuba mu miji ishika 4 igize Emirates Arab Unis donc UAE bivanye n'akazi nkora bituma bampindurira ahomba ariko tabaranya udufashe gusemerera kw'aba bantu bariko baza Dubai kuko inyifato bazana ntibereye kandi Dubai ni igihugu kigoye kubamwo iyo ufise akajagari udasha gukurikiza amategeko udashaka gukurikiza amategeko yaho. Aha rero nshatse kuvuga ku bantu baje gukorera amakampani bagaca batoroka ngo bagiye kwigenga bahenzwe no kuvuga ko ababosi Arubab baba babafashije kuronderera visa ID ishambre ubamwo imatera ivyo bifuka ukurira gaze n'impuzu z'akazi uniforme n'ibirato aba yagize dépense nyinshi kuri wewe kandi bisaba gukora gushika 6 mois aho nawe aba yahejeje kwiriha urashobora gusaba conciliation cyangwa conciliation ugiye avant 6 mois acagenda gushira ko fine kuri passport yawe naho uba uyifise wewe iba iri mu machine yiwe agutako absconding kandi biragukomerana rero ingorane ihari bariko baragira bashaka baje kurondera muri main d'œuvre ukahasanga abarundi benshi badafise vyangombwa kandi polisi yatanguye kubamenya kandi iriko irabafata gose bisanga ko fine nini ikindi kubera bashaka gutunga n'ingoga biciye kurenga amategeko twatanguye kugira ubwoba ko hazohava bugarira abarundi kubera akajagari kabo kuko babafashe ucupfungwa ukwezi kose hama barafise ukuntu bakumurika mu jisho ku buryo utazosubira guhonyoza ikirenge Dubai hama bakakuripotinga iwanyu mu gihugu uko bagufashe wambaye bakuriza indege uko nta kintu ukura Dubai abandi nabo bafatwa banyoye inzoga ino Dubai inzoga ziriho ariko birabujijwe ugomvye kunywa urariha muri leta bakaguha autorisation ukama uyigendana abo jewe ivyo mbona ubwihevyi abarundi bafise tabaranya usemerere babihebe amategeko aratomoye après 6 mois baguconciling basabe ubuzi izindi company zihemba neza ziriho canke bahitemwo kugura ID bigenge ariko iyo kwigenga irazivye ni 12 million mu marundi. Shalom shalom. I don't know, Dubai ntavyo nzi cyane mugabo je cyo novuga abantu tafise ukuntu kuba twakuza ahantu atagira amategeko tuzi ko ikintu cyose you can get away with it ushobora kukikora inyuma y'amategeko. Ikindi sinzi ko umuyago nkundira ko mvuga iyindi problem abarundi badufise n'ukuntu twakuze dukora ibintu maronete harimo ikintu ca maronete te nta contrat yubahirizwa mu bihugu bizima usinye contrat ugomba kuyubahiriza à la lettre ukene kuyivamo uranegosia n'umukoresha n'uwo mwayisinyaniye kugira mumvikane ko atangorane zihari sino ashobora kwitwara mu mategeko
so urumva ko ku kazi bavuga bati bo uyu muntu twamurihiye ivyangombwa nibi bo ndabize hamwe abarundi baca bayakujya mugabo après tout du côté y'umukoresha aba yayatanze aba yari abarundi bene wanyu hanyuma akavuga ati kugira mbe nayo recupérer nuko uyu muntu nkorera amezi 6 hanyuma ugacugiye nyuma y'ayo mezi sinzi ko muri contrat biba vyanditse ariko ico girumva ko ushobora kugira ingorane ya overstay canke yuko visa bayica ugasanga uriho ata visa sinzi ico mwogipimo kiraba ariko overstay nagana babwire ni ikintu kibi cane d'abord yuko uburi mu gihugu illégalement bitanyuze n'amategeko bashaka kugufunga et puis bashaka kugufata bakagutahana ikibiriraho et puis kuri visa dime kuri dossier wawe baca berekana ko wabaye overstay mu gihugu ko wabaye wirukanywe niyo kurasaba visa mu bindi bihugu barakugora dans ce cas kandi uje buti nzobihisha ngure passport nshasha ariko ibihugu bitangwe kuza birahanahana ama information ubu hari ibihugu bitabike biba bisangiye izo information ubeshe baja kura kuri system akavuga ati hey aha warugize bose ibihugu byose mugabo birahari ico nico novuga mu vyukuri urako ubeje amategeko ego birabaje yuko ari amafaranga makeyi mugabo abandi gukora menshi mugabo kubera ari control wasinye n'amezi 6 n'ingaruka mbishaka kugirira kumbure woraba yuko wo kwihangana muri amezi 6 kaburi kurandira kandi kazucu usimbiramo kugira ngo ntubeho ataviza ufise kandi atamategeko ubikore atamategeko warenze bon sinzi ntuze reputation nyene isa compte hari bugusanga bazi uyu muntu nk'aba Nigeria bazukora abantu basi kamera hano giye baca bakwinuba hari ubwoko bazi ko buri violent aho ngiye bagaca bakwinuba no kuraba ntimugire reputation y'abarundi ko dufise akajagari nkuko yabivuze ibyo mu biraba kugira ngo ntitunye aho dutema niko mu Kirundi babivuga bo ibisigaye bijanye n'inzoga ya abantu banyuzoga nyinshi cyane vraiment abantu turanyuzoga biteye ubwoba jewe hari naje ngira ubwoba pe ka kibazo kihari inzoga vuye mu Burundi zirazimbutse no kuvuga paraporo ya income zije kuba zizimvye ugeranje no mu Burundi absolument mugabo uravye na income zirazimbutse bo je nk'akaroro nkoze isaha imwe hano dufate ko nkora minimum wage minimum no kuvuga umuntu dufate atanguye akazi no munsi cleaning akubura niyo navuga ko buri munsi bwa minimum nogura n'imiburi amacupa 10 kumbure ya nk'amacupa 10 shaka kuyaterura cyangwa akazi k'amacupa 12 shaka gushaka kari ukora akazi professional umva guterura nk'amacupa 28 kwisaha imwe urumva ko ari inzoga nyinshi cyane donc amafaranga ntasubira kuba ikibazo muga kibazo kiba kwigumya so no kuraba ko kajya kazo kunyinzoga ku Burundi kararenge cyane vraiment boss shaka kuvuga ibintu personnel muga je haba mpura ndankavuga nti no you can't do that uriko wici gifu cawe ariko na cyane cyane nko mugumva bibujijwe kunywa ko uri kunywa birenze ku mategeko ico gihe uriko wishira muri danger muri riske y'ubusa mu vyukuri I don't know worondere yo autorisation sinzi ko bayigura sinzi aho bayikura kumbura ukaba yifise muga kandi kunywa ubundi ragusubiza inyuma mu bintu byinshi haba mu magara haba mu bwenge haba mu migambi kubera keshi na keshi iyo wanyoye ntashobora gukora neza nabukeye bwaho bose pa ndi kwimvira ko uyu muntu abahanuye neza we warahaze kunsumvya jewe ntaho nzi mugabo ico nzi amakontra mu bihugu vyinshi bisa kuyubahiriza antuka iyo yavuye ko bishobora kugira ingaruka mbe mu butungane canke mu bundi buzi bwo kwirikira canke omwe ukanegosia umukoresha cyo kuvuga ati bo kugiye ubu ndi amafaranga ya naya nakoresheje ID canke je ne sais pas nta kibazo niba wari ukenye gose cyane ugasaba kugenda genda muga mukamwavyumvikanye bidashobotse kumbure ukaraba ko exit yawe iri legal kandi ko utabaye overstay utara ahantu mu gihugu atamate guciyemo kuko n'umubara bo baragoye bashe kuba kubita mwese bakabirukana cyangwa ubu habaye akajagari ugasanga bazati abantu mudashoboye gukora nimuze tubahembe dufate amaze nk'imisi nk'indwi ukwezi biki muri covid byarashyitse igihugu cugaye bakavuga atanu mwese muri ngaha mudafise ibyo mujye nimuze tubagaburire mugabo udafise ibyangombwa cya winyegeza kubera utinya ko bagufata ugasanga wiciwe n'inzara mu nzu dore muri make numva ari ivyo kubahiriza contrat kuba honnête na mavyo ndabipromotinga no kubahiriza amategeko yo mu gihugu urimwo voilà sawa mugira umunsi mwiza mwese tuzosubira bye bye